Nizere ko mumeze neza mwese abanywanyi bacu muri ko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Sambwe kazi mu makuru agezweho ariko aravugwa cane. Na makuru ari buze kugaruka kuyarabana n'umutekano. Na makuru adushikiye kandi yavuye mu masoko yo kwizera. Muri ano makuru kandi hari izindi nkuru ziriko ziragaruka ko cane irya nino mu gihugu. Turaza kwakira umumenyesha makuru wacu akorera i Bujumbura nawe adushikirize ayo makuru. Amahoro iwacu, amahoro iwanyu. Kumwe n'izindi zose ziriko ziravurwa cane irya nino uraza kuzikurikira mw'idonido. Hariko imbere yuko tuzitangura ngira mbanze ndaguhe kaze wowe tubana misi yose. Niba utarafyonda kuri sabone canke subscribe wabonze ugafyonda ko kugira urajuba mu bambere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi tuba turiko turabashikiriza. Mu nkuru zirabana n'umutekano mu Cibitoke hahagaritswe abategetsi ndetse n'imbonerakure. Abo baragirizwa gukorana n'abantu bitwaje ibigwanisho. Twarababwiye ko mw'ishamba ry'ikibira hariyo imihari y'abitwaje ibigwanisho iriko irakozanya ko n'abasirikare b'u Burundi. Twarababwiye mu misi heze kandi ko igisirikare c'u Burundi cishemwo abagwanyi 8 abandi sinzi bagakomereka. Twaranababwiye ko ivyo vyabaye imbere yaho abo bantu bitwaje ibigwanisho bari bakomerekeje abasirikare b'u Burundi 4. Ivyo kandi bikaba bije nyuma yaho leta y'u Rwanda yatangaje ko hari abantu bitwaje ibigwanisho bateye ico gihugu ndetse bamwe babiri muri abo bagwanyi bakicwa abandi bagasubira inyuma bahungira mu ishamba ry'ikibira. Ayose n'amakuru arabana n'umutekano. Tukaba twaranababwiye ko inyuma yaho bibonetse ko mu ishamba ry'ikibira ndetse n'ijya nino mu gihugu hari umwikeko yuko hoba hari abantu bitwaje ibigwanisho binjiye mu kinyegero. Umutekano warongerejwe cane ijya nino abasirikare ndetse n'imbonerakure ibikorwa vyo gukizura bikaba bibandanya ndetse mu kibiraho bikavugwa yuko ngo hoba hariko haracungirwa umutekano cane uko biboneka yuko ngo ya mihari itwaje ibigwanisho yasubiye kwimonogoza. Turaza kubigaruka ko mw'idonido vyose tugende turaba ukungene mw'ishamba ry'ikibira vyifashe. Turabe abo bategetsi bagirizwa gukorana n'iyo mihari yitwaje ibigwanisho. Bivuga yuko ngo hari na zimwe mu mbonerakure zinjiye muri iyo mihari. Bamwe rero bakaba bazifasha izo nyeshamba mu bikorwa bitandukanye nko kubatwaza ibigwanisho ndetse no gutuma binjira mu gihugu atacamira mu kinyegero. Bivugwa yuko ngo babaha imfungurwa ndetse bakabaha n'ubundi bufasha bwose. Ivyo byose turaza kubihuza na ya makuru yatangajwe n'umuvugizi wa Red Tabara. Uyo nawe akaba atabona ari Patrick Nahimana avuga ko bari mu gihugu cose kandi bafise abantu babafasha mu buryo utapfa gutahura. Ivyo byose turaza kubigaruka ko turabe koko nimba Red Tabara canke se yindi mihari yitwaje ibigwanisho bivurwa yuko iri mu kibira yo biriko irakorana cane n'abanyagihugu. Kubona rero hari bamwe mu bari mu nzego batanguye guhagarikwa. Bivugwa yuko bakorana n'iyo mihari ndetse n'imbonerakure bizwi ko arizo zifatanya n'igisirikare mu gukizura zikaba zafashwe ziriko zirakorana n'iyo mihari. Vyo bari ikimenyetso cerekana ko koko iyo mihari ifise abantu bayifasha ngaha mu gihugu bishobora guteza umutekano muce isaha ku yindi. Ibihe vyiza nivyo ndakwipfurije tugiye kuyarambura yose mw'idonido. Ushobora kubutwumviriza uri ngaha mu Burundi ndakwipfurije guhezagirwa. Ntaye kaze kandi wewe munywanyi wacu dukurikira uri mu bihugu vy'ababanyi. Nibagiye nawe udukurikira uri mu migabane y'amakungu ya kure aho mba mvuga Amerika, Buraya, Aziya ndetse n'ahandi hose hatandukanye wowe uherereye. Nkaba ndaguhaye ikaze cane muri ano makuru. Reka rero ano makuru tuyatangurire kubahagaritswe mu Cibitoke. Mu ntara ya Cibitoke muri komine Mabayi hari bamwe mu ndongozi zahagaritswe. Izo zikorana n'imihari yitwaje ibigwanisho ndetse harimwo n'imbonerakure isinzi zapfunzwe kubera gukorana n'iyo mihari yitwaje ibigwanisho. Mu makuru dufise kandi dufitiye ivyemezo yemeza ko abantu 14 muri Mabayi harimwo abakuru b'imitumba 2 bapfunzwe. Abo bantu bapfunzwe ni abakuru b'imitumba ya Gafumbegeti ndetse na Rutorero. Imbonerakure 3 hamwe n'abandi bantu 9 bose bava muri zone Butahana muri komine Mabayi ho mu ntara ya Cibitoke uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi. Bose bakaba bapfunzwe baragirizwa gukorana n'imihari yitwaje ibirwanisho.
mu gihe bagirizwa gukorana rero n'abantu bitwaje ibigwanisho bavuga ikinyarwanda abari mu kibira, ndetse bakavugwa yuko ngo abo bantu babagaburira, bakaba bapfungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi mu ntara, nk'uko amakuru n'amasoko yacu muri iyo ntara avyemeza. Ku wa gatandatu buramatari w'intara yagirishije inama ibutahana, agabisha ko azohagarika abantu bose bagirizwa ivyo vyaha. Mu makorero dufise yo kwizera avuga ko mu nama yagirishije ku wa gatanu nk'isaha 5, buramatari wa Cibitoke yaragabishije umuntu wese akorana n'abantu bitwaje ibigwanisho bavuga ikinyarwanda bari mu ishamba ry'ikibira. Yamenyesheje ko uzokwagirwa n'ivyo vyaha canke se n'ivyo bikorwa azohagarikwa akurikiranwe n'ubutungane imbere yo gutanga uburorero. Buramatari yamenyesheje ko abakuru b'imitumba ya Rutorero na Gafumbegeti hamwe n'imbonerakure 3 n'abandi bantu 3 bafungiwe muri komisariya y'intara. Bose rero bakaba bakurikiranwa ku gukorana n'umugwi witwaje ibigwanisho ugizwe n'abantu bavuga ikinyarwanda baba mu kibira. Vyeganwa n'umwe mu bagiye muri iyo nama yakoreshejwe na buramatari. Uwarongoye intara akaba yarasavye parike ko yonyarutsa dosiye yabo bahagaritswe kugira ngo barongikiwe mu ibohero rikuru, nk'uko amakuru ava muri iyo ntara avyemeza. Akaba yaragabishije kandi abegereye abo 14 babandanya baja ngo kubaramutsa ko nabo nyene bashobora guhanwa nk'uko abandi bahanywe, bikaba bivugwa n'umwe mu begereye abo 14 bahagaritswe. Ubuheruka igisirikare c'u Burundi carishe abagwanyi bashika 8 b'umugwi FRN muri zone ya Mabayi hafi y'urubibe n'u Rwanda. Indwi zike imbere yaho igisirikare c'u Rwanda cari camenyesheje ko cishe abagwanyi 2 b'uwo mugwi, kirafata n'ibikoresho vya gisirikare. Igisirikare camenyesheje ko umwansi yazananye mu Burundi yongera ahungirayo, igisirikare c'u Burundi cahakanye. Makuru yacu rero ataha turaza kubashikiriza ayandi makuru turiko turakorako amatohoza. Reka twakire umenyesha makuru wacu akorera i Bujumbura adushikiriza izindi nkuru zose yadutorokanirije. ARCT, Agence de régulation et de contrôle des télécommunications, mu itangazo yarayisohoye yasavye amashirahamwe yo gutumatumanako na telefone ngendanwa gukuramwo igikorwa ca Missed Call Alert, kuko ngo citamwo niyo woba utahamagaye ngo ubure umuntu, bigatuma abakoresha ayo matelefone ngendanwa bahungabana. Kuri uyu wa gatandatu igenekerezo ya 12 Ruheshi umwaka w'2021, abashikiranganji bajejwe ivy'umuyagankuba mu bihugu vya Tanzania, Uburundi n'u Rwanda bagendeye ahariko hubakwa urugomero rw'umuyagankuba The Regional Rusumo Falls Hydroelectric Project, ruzotanga umuyagankuba muri ivyo bihugu uko ari 3. Bakaba basanze ivyo bikorwa bigeze ku bice 79% muri rusangi. Kwigenekerezo ya 12 Ruheshi, ni kuvuga kuri uyu wa gatandatu, ni umunsi mpuzamakungu wahariwe gukingira abana ibikorwa bibarengeye. Urunani FENADEB rw'amashirahamwe aharanira agateka k'abana basigura ko kizira gukoresha abana bari munsi y'imyaka 16 akazi gasaba impembo. Mu byo babikoze bituma babakoresha ibibarengeye kugira babunguke ko vyinshi. Rero ngo abantu bo kwiyubara gukoresha abana ibikorwa bituma bataja ku ishuri canke ubuzima bumererwa nabi. Naho kuri uwa gatanu, mu ntumbero yo guhimbaza uwo munsi, mu ntara ya Kayanza habereye ibirori vyo guhimbaza uwo munsi, aho bamwe mu bana bahevye amashure kubera ubukene mu miryango bakoreshwa ibikorwa bidahuye n'imyaka bafise, nk'uko babishikirije muri ivyo birori. Ngo abakora akazi ko mu nzu bo bagira ingorane zijanye no guturubikwa n'abakoresha babo, rimwe rimwe ntibanabahembe agashahara kabo.
Umuyobozi mukuru w'akazi mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi yashikirije ko umurundi wese akuze akwiye kumenya ko uruhara rwiwe ari ntangere mu guharanira agateka k'abana cane cane mu kurwanya ibikorwa bibacinyiza. Ibitaro Centre Médical Communautaire de Kanyosha vyarateguye uruganda rwo gusuzuma no kuvura ingwara zo mu kanwa n'amenyo ku bantu bose bavyifuza. Ubu ko bazogenda kwisuzumisha ni ubuntu, ariko uwo bazosanga agwaye azovugwa ku buryo bugabanijweko ibice 50%. Urwo ruganda rukazotangura kugenekerezo ya 14 Ruheshi umwaka wa 2021 gushika kugenekerezo ya 31 Mukakaro umwaka wa 2021, imisi yose y'akazi kuva isaha 2 zo mu gitondo gushika isaha 8 z'umuhingamo. Ku bashaka kumenya aho ivyo bitaro biri, ni muri zone Kanyosha kw'ibarabara rija mu Rumonge iruhande yo ku Musufe. Mu ntara ya Gitega, abanyagihugu bo mu makaritiye atandukanye no ku mitumba ya Rutegama, Nobwe na Bwoga muri komine Gitega, uku kwezi kwa Ruheshi niho batanguye kuriha intererano yo kwegeranya umwavu mu mugambi w'isuku n'isukura ry'igisagara ca Gitega. Bizimana Abel akurikirana ico gisata muri komine ya Gitega ahamagarira abanyagihugu kuriha iyo ntererano kuko komine nayo mu kwegeranya no kuzohingura uwo mucafu izokoresha uburyo bwinshi cane, kandi iyo ntererano ngo yarumvikanywe ko n'abaserukira buri mugwi. Ni mu gihe iyo ntererano igabuye kuri buri mugwi kuva ku mafaranga 2,000 vy'amarundi gushika ku mafaranga 50,000. Ku bitaro vy'Imutoyi biri muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega, abakozi bavuzwa n'ishirahamwe Mutuelle rivuza abakozi ba leta n'ab'amashirahamwe barashima ingingo y'iryo bitaro yo gusubira kwemera kuvura abagwayi bakoresha ikarita ya Mutuelle. Ku bwa Joseph Nikobamye arongoye ivyo bitaro, we avuga ko mu mwaka urenga iyo karata itanguye gukoreshwa hari akarusho ku bitaro kuko ngo biba biriko birakora ico bijejwe, kandi abagwayi bayikoresha barungukana cane cane ababagwa aho bisaba uburyo bwinshi. Twamenyesha ko ivyo bitaro vyasubiye kwakira iyo karata muri Nzero mu mwaka wa 2020 inyuma y'imyaka irenga 4 bihagaritse kuyakira kubera ko ishirahamwe rya Mutuelle ryateba kuriha amafaranga abanywanyi baryo bivurijeko. Tutandukire amakuru y'inkino. Abakinyi bashasha b'umugwi wa Atletico New Oil FC yamaze gushira ahabona mubo bazokinisha mu mwaka wa 2021 ushira wa 2022. Hari umunyegori Ntirinahazwe Bienvenue yahora muri Messager Ngozi, umunyegori Haile Shalom yavuye muri Atletico Academy, Mabano Shabani yahoze akinira Kayanza United, mwene bantu Azor John yahoze muri Kayanza United, Nzoyihaya Lionel yahoze muri Kayanza United, Ingabire Flavien yahora muri Kayanza United, Rukundo Terence yahoze mu mugwi wa Kayanza United, Nduwayo Isaac yahoze mu mugwi wa Musongati FC, Ndizeye Safe yahoze mu mugwi wa Musongati FC, Ndayikengurukiye Fabrice yahoze mu mugwi wa Interstar, Nahimana Steve yahoze muri Vitalo FC, Asman Akbar yahoze muri Vitalo FC, Ndikumana Hamza yahoze muri Interstar, Shimirimana François yahoze muri Olympic Star, Ngabirano Theodore yahoze mu mugwi wa Rukinzo FC, ndetse na Tuyisenge Yasser Arafat na Nduwayezu Clovis bahoze mu mugwi wa Rukinzo.